Haja kumujang eh. Kena mama kena kan. Muziki na huru. Sasa bado tunaendelea haja. Surprise! Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Jamani mwenzenu leo nimekuja na maua. Kwenye nyumba ya Mungu nimekuja na maua. Mahali hapa nimekuja na maua. Kwenye makutano haya nimekuja na maua. Yo 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 nimekuja na maua. Maua ya samani. Maua haya nimeleta kwa ajili ya Yesu wangu. Maua haya nimeleta kwa ajili ya Yesu wangu. Maua haya ni zawadi kwa ajili ya Yesu wangu. Maua haya ni umuhe gutsinda wa muri umuhe munyera ahagararane nawe kandi turasengeye abizera hano bose bamwe mwasezeranye mwana bagomba bakaburirwa ureke muhe munyera yugurura imitima yabo ijambo ry'Imana tugomba kumve ntariyasike mu mutima nibahane nibahanure turatose imbere tuze kuva ngaha tunezerewe duhindutse uwaje yose wanye nawe agende yiyuzanije nawe heza ibiterane byose ijambo ryawe rigira gukura ribe n'umuriro wo guturira imigabo y'abantu tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'umukiza wacu twese tuvuge tuti amina. Haleluya. Reka sabe nk'uko umurongozi yabivuze dutekane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Amen. Iteka rinini cyane rwose kwishegero Methodiste Libre muri kano karere. Ni iteka rinini ku gihugu kuko tugomba tugiye umunsi mukuru udasanzwe. Umunsi mukuru nubwo umunsi mukuru wa mariage uryoshe, nta nkeka yuko umunsi mukuru wo kuronka diplome urupapuro rw'umutsindo impamyabushobozi uryoshe kurusha uwo munsi mukuru. Dushimire Imana mu gukomera amashimana. Umurongozi wa porogaramu avuze ati ibibanza ari muhagarikire ngaho, naciye nsanga ibyo avuze bihuye n'ijambo ry'Imana dufise kuri uno munsi. Hatebeje rero tuzingurure ubutumwa bwiza bwo bwanditse na Matayo igice cya 25 mu murongo wa mbere gushika
abantu wa twese uri Imana nziza uri Imana yera uri Imana igororotse uri Imana ikunda urwaruka uri Imana ikunda abakozi uri Imana ikunda abayirimbira uri Imana ikunda abasenzi aba bana bawe bari imbere yawe Mana baranezezwa nuko batekeka nabo ntibakumaramate mw'izina rya Yesu Munyanazareti barakumviye bumvikana nawe urabahamagara baritaba nabo baragusaba urabaha babone bamaze muzohabwa muzotore nzobugururira aba rero barasavye nawe uramwumva kandi mwamurabaga nicyo bagusabye none mubahezagire maze umwe wese mw'izina rya Yesu yihanganye akagera kuri uyu munsi bakaba bariko bari imirimo yo gushima no kunezerwa no kunezeza Imana yo mw'ijuru no kunezeza abakozi b'Imana no kunezeza abarezi no kunezeza abaje bagenda imbere bose mubahezagire maze tubasabiye kubaho leta turabasabiye imigisha Mana turabasabiye ibyo bazokora byose turabasabiye mwami mukaminuza bazozamwo Wita madamu ndasenga karaberi kubamuzi kubizi mweya hanyuma ibisigaye nidotera Imana duteye kumubwiriza w'inama y'umwaka wa konferansi y'uruseruko mu rusengere ni umutwaro nishimwe umunezero bivanze n'umutwaro wo kurusengera mu kuje gikorwa n'ibidasanzwe gukubitira ku bihugu u Rwanda na Tanzania ntibyoroshe muradusengera Yesu n'abahezagiwe gushimira Imana yawe igice cya mbere gace kwinjira mu cyinshi cya kabiri n'icyubahiro Mana data wa twese uzagera mu ijuru uri Imana nziza watugaburira amajambo adasanzwe maze none rero muri aka kanya tugomba gusozerera ibirori by'ijambo ryawe no kubwiriza uzagera isangirana hano muri kano kanya muri iki gice cya mbere rero turashitanga amashimwe ku byakozwe byose n'abo bakoresheje bose ibisigaye bandana kubana nabo muri byose no kuri byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. kugira ngo ishuri ritere ikintu sabe bajya kuba pastor bose bajya kuba mubwiriza ushike hano batufotore murakoze ihangane Imana yacu yaturemye ikenera ko hacishure hano ihangane ubuyobozi bw'ishure gairayono ihangane intwaro umutekano indero ubuyobozi b'indero muri komine yacu ya Bugarama nyakubahwa mugenzuzi w'indero muri komine yacu ya Bugarama nyakubahwa murongoye komite y'ababyeyi barereye ishure ryisumbuye rite kominate rayo no Magara ba nyakubahwa barevera pasteur namwe bapasiteri n'abatandukanye babo ba nyakubahwa bayobozi dusangiye ibanga ryo kurera ba nyakubahwa barezi muri hano ba nyakubahwa serukira ibisata muri paruwasi ya Magara ba nyakubahwa ababyeyi mwaje gutera iteka runo rubanza nino Mikangara ba nyakubahwa Mikangara rwaruka mukoraniye hano tugira amahoro ubumenyi iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu ntara yacu ya Rumonge
muri komine Bugarama zone Magara na cyane cyane kuri lycée communale yo Magara. Kuri uno munsi uri hejuru turi n'umunezero ntangere atako twovuga Imana yadukoreye nkuko bamwe bamaze kubivuga. Ino shure uyu ni umwaka ugira 10 ribayeho. Iki gikorwa rero gikoretse kuri uno munsi mu gikorwa gikoretse ubwa mbere, urumva ko tutobora gushimira Imana cyane. Turashimira Imana cyane kuko ariyo yabikuze kuba dushitse kuri uno mwanya. Twagomba rero mu ncamake tubanze tuvuge ibijyanye na rino shure. Rino shure ryatangiye ryitwa College Erayono, irahindura izina ryitwa College Communale Erayono Magara, none ubu ryitwa Lycée Communale Erayono Magara. Nuko rero amazina yagumye ahinduka, hariho akajambo kaguma kagaruka Erayono. Abantu rero barakunda kumva akajambo Erayono bakaca bibaza ibibazo byinshi, none ako kajambo Erayono na gati. Ku batabizi, hariho umusozi Yesu yahora agenda gusengerako. Ku basomyi babiri ba Bibiliya bahora musoma ngo nuko Yesu bavuga umusozi wa Erayono gusenga. Erayono rero ni izina ry'umusozi Yesu yahora agenda gusengerako. Imana ishimwe cyane. Uwo musozi rero agiye kuwusengerako, uko yaduze kuwusengerako siko yawumanuka. Aduze gusenga ku musozi, urumva yaca amanukanye ubundi bushobozi. Kano gasozi rero ni wumva bavuze bati ngiye gusengera kuri Erayono, uzoca umenya uti ngiye gusengera kuri wa musozi. Ni wumva uti ngiye kwiga kuri Erayono, uzoca wumva uti agiye kwiga kuri wa musozi. Nico gituma rero yaba Ekofo ni Ekofo Erayono, ishengero ni Erayono, ishure ryisumbuye ni Erayono, kano gasozi kose n'abakabako bose baba kuri Erayono. Imana ishimwe cyane. Aho rero turashimiye cyane umuntu yiyumviye kuri iryo zina, Imana imuhezagire. Hariho umuntu icyo cyiyumviro cyaje bwa mbere ati aha hantu hakwiye kwitirirwa Erayono. Iryo zina Erayono rero turashimira Imana kuko kuva rino shure ribayeho gushika kino gihe ibikorwa byose bimaze gukorekera hano biragaragaza koko bari kuri Erayono. Abantu bose iyo bagiye, abanyeshure bahize, abariko bahiga, nta munyeshure yidoga kuko biga kuri wa musozi wa Erayono. Imana ishimwe cyane. Rino shure ryatanguye mu mwaka wa 2009 ushira 2010, ritangura rifise abana 63 nibo batanguranye na rino shure. Rino shure rimaze kwigwako n'abanyeshure bangana 2200. Abo nibo banyeshure bamaze gukandagira kuri uno musozi wa Erayono 2200. Rimaze gukorwako abayobozi n'abarezi bose bagiye hamwe 45. Muri abo rero hariho umuyobozi umwe ariwe jewe, hariho n'abayobozi b'ivyigwa bamaze kuba 2, hanyuma abanyamabanga bamaze kuba 5, kandi turashima bariho abo twatanguranye n'ababonye. Imana bahezagire. Abankadrere 2 hamwe n'ubujejwe ibitabo, ububiko bw'ibitabo mu biblioteke, n'abaprofeseri rero 34. Abo nibo bamaze guca kuri rino shure. Ubu rero duhaye tuvuga hari abigisha 10 n'abandi bakora mu by'intwaro 6, n'abandi bayigisha dukunda cyane badufasha bagera kuri 3. Uko niko byifashe. Twagomba rero dufate umwanya ubwa mbere dushimira Imana cyane
Imana yaratugiriye neza muri ino myaka yose uko ari 10 mu buryo butandukanye. Nibaza izina Elayono rigeze kure cyane kandi rivugwa neza. Ibyo byose rero tubikesha Imana. Imana yaradufashije mu buryo butandukanye. Imana yatugiye imbere mu bikorwa bitandukanye, ntitworeka kuyishimira. Turashimiye cyane ubuyobozi canke uburongozi bw'ishengero Libre Methodiste mu Burundi, na cyane mu bubwiriza bwa Magara, bo biyumviye gusaba rino shure ryisumbuye. Rino shure rifise igisata kimwe muri komine yacu ya Bugarama, nta handi kiri, gisata nderabigisha hamwe n'ikindi gisata c'ubumenyi. Turashimiye rero nyakubahwa umubwiriza wa Magara, turashimiye n'abandi batanze ivyiyumviro bafatanije ko bagenda bakurikirana kugira ngo turonke rino shure. Nagomba shimire cyane icese nyakubahwa umubwiriza wa Magara, kuko imyaka yose ndongoye rino shure niwe aramutswa no mubwiriza. Dukorana neza cyane, nta bintu dukora tutagiye inama, kandi bigiye inama bigira Imana imuhezagire cyane. Turashimiye abo bakorana cyane, abo bakorana abarevera pasiteri, abapasiteri. Turashimiye inama y'ububwiriza kuko duhora dukorana tugatanga raporo bakaduterera ivyimviro. Turabashimiye ukugene mwatubaye hafi, ukugene mwabaye hafi ishure ryanyu, ishure ryacu. Nagomba nongere nshimire abantu bagiye barongora inama z'abavyeyi kuko twakoranye ibikorwa bikomeye. Ndatangura gushimira cyane nyakubahwa Pasteur Niyonkuru Jerome, twatanguranye arongora aserukira abavyeyi kuko ico gihe hakozwe ibikorwa byo kugura ibibanza byo kubaka amashure, byari ibintu bikomeye cyane. Harageze n'igihe abantu bavuga bati mbega iryo shure ni prive cyane, reka ndamusabe ahaguruke tumukomera. Uyu twakoranye imyaka 8, dukorana neza cyane, turubaka ibirasi, turagura ibibanza, hanyuma ntiyabandanya akorera muri buno bubwiriza, cagenda gukorera mu bundi bubwiriza bwa Rumonge, aca asubirirwa n'uwundi yamusubiriye akora ibikora inka nkawe, Ibikugomba Andre. Reka nawe nyine tumusabe ahaguruke mu mubone. Uyu tumaranye imyaka 2 kandi dukorana neza cyane, ntitworeka kubimushimira. Nagomba ufatire kano kanya nshimire abarezi dukorana, twakoranye n'abo duhaye dukorana. Turakorana neza mu muryango wa Elayono, barabizi barabitahura. Ntidukora nk'abaprofeseri gusa, ntidukora nk'abigisha, ariko dukorana neza nk'abagize umuryango wa Elayono. Abatari bake barabizi. Nofata umwanya muremure mpaye ndavuga ibyo abigisha dukorana, ariko reka ndabicire hagati. Ni ijambo rimwe, dufise abigisha bakunda abanyeshuri, bitwararika abana, babakunda. Nico gituma rino shure mu bibazo byose rimaze gukora bya leta, yaba ibyakozwe mu mwaka w'10, yaba n'ikicaraye gikozwe, rino shure ryama riri rya mbere cyangwa rya kabiri. Tubakomera amashishano. Muhora mubibona, muhora mubyumva. Umunsi wa mbere amashure atanguye baba batanguye kwigisha. Ibyo rero nibaza ko mu gihugu cy'u Burundi siko bimeze hose, kuko aha dusanga ivyigwa bigiye gutangura haheze indwi n'inusu, ariko twebwe bumvise ati amashuri azotangura ku wa mbere, abo bigisha ku wa mbere baba batanguye kwandika. Ibyo rero sinoreka kubibashimira kuko nta gahato kabamwo, uwo mutima ntitworeka kuwubashimira icese mu maso y'ibi byabona byinshi. Turashimiye rero kandi abavyeyi
abavyeyi mwiyumviye gushira abanyeshure kuri rino shure twabivuze tugitangura rino shure ryatanguranye ibirasi bibiri ubu rigeze ku birasi 8 hamwe n'ibiro by'umuyobozi n'abanyamabanga abavyeyi rero harageze igihe batanga amahera menshi ariko bararinda baravuga bati twebwe dutegerezwa gukora kuko ishure riri iwacu abana nabi wacu turashimye rero abavyeyi mwagiza ko kigoro ko kurungika abana turabashimiye mu ntererano zanyu mwatanze kugira ngo ibikorwa bibandanye bimeze neza turashimiye ab'intwaro hari ibikorwa byinshi tutari kwishoboza iyi intwaro zitadufasha turashimiye intwaro na cyane cyane abaserukira komenya yacu uko baradufashije igihe twaba turondera amabati turondera isima turondera amaferabeto hari n'igihe mbere hakozwe ibikorwa rusangi ikindi gihe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraje arifatanya n'ab'intwaro arakora ibikorwa rusangi kuri rino shure nitworeka rero kubashimira reka rero dushimire mwebwe mwese batumire bahire mwashimye gushika hano kugira ngo mutere iteka bino birori harabo tutarinze kudondagura ariko twabonye mwashitse hano turabibashimiye bivuye ku mutima tugomba rero turangize rino jambo dushimira cyane ikangara yacu ari nayo yadukoranije kuri uno munsi bwa mbere bwo turabashimiye ukuntu mwihanganye uyu mwaka ni umwaka ugira 14 muri ku ntebe y'ishure kuba bitagoye ariko hari n'ugeze agira aronke runo rupapuro ku mwaka wa 15 kwa 16 kwa 17 kwa 18 kwa 19 kwa 20 ntavyo nzi sinabiravye neza turabashimiye rero kuntu mwagize umwete kuntu mwagiye mwumvira impanuro twabahaye ndazi ko ibihe bimwe bimwe mwatubona nk'abansi mwatubona nk'ababatwaza ituntu ariko kino gihe ndazi ko mufise umunezero turabakeje kuri ino ntambwe muteye ino ntambwe muteye ni intambwe ikomeye cyane ibindi byose umuntu arashoboye kubironka mu mwanya mutoyi Imana igahezagira mu mwanya mutoyi ibyo bintu kabubirose ariko uru rupapuro rw'umutsindo murose no mpamya bushobozi ntushobora kwiyumvira ngo Imana yomfasha ngo aje ngo ndaruronka ngo ucururonka uriga umwaka wa mbere wa kabiri bagaharura imyaka 14 canke irenga kuba rero muteye ino ntambwe turabakeje muri mwebwe hariho abantu bize bagwaragurika turabazi hariho abagwara ugasanga mu mwaka aragwaye asubiye yaragwara ariko muravuga muti tudashitse kwihangiro ituzohemuka none rero kuba mushitse kuri ino ntambwe turabakeje kandi tukaba turangije tubasabira kugira ngo Imana izibaje imbere reka tubatekerera impanuro nkeyi zuhirira izo babahaye igice kinini muri mwebwe mwararonse amanota abaha uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza tubasabe kandi dusaba n'abavyeyi muze mwigore muntu wese uzi ko atoye ikibazo cya leta tuze twumve wagiye kuri kaminuza mwige mu bisata bitandukanye ubumenyi twabahaye burabaha uburenganzira bwo kwiga ibindi bintu bitandukanye
bitandukanye no kwigisha. Ubumenyi mufise mushoboye kwiga mugakurikirana iby'ubutunzi, mugakurikirana iby'ubucamanza, iby'amagara, iby'intwaro, ibisata bitandukanye. Turabateye intege rero, ejo tuze twumve muri za kaminuza zitandukanye. Mu bihe biheze nararyohewe, naranezerewe cyane mbonye umwe mu batanguranye n'umwaka w'indwi ambwira ati ngiye mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Tubasabe rero, imyaka 3 ni imyaka mike cyane. Hariho itandukaniro ry'abantu biga amashuri ya normale kera n'igihugu, kuko kera abantu biga zi normale kuko baba bakoze konkuru imyaka 6, imyaka 7, imyaka 8 bakagera guheza amashuri bashaje bakaca barangiza. Ariko namwe murabona yuko muracyari mukangara mito cyane, kongera imyaka 3 kugira uronke urupapuro rw'umutsindo ni imyaka mike cyane. Vyoba bibabaje hamwe wowe watoye ikibazo cya leta, twokumva wagumye muhira ugiye. Hariho abamaze guteka batararonka na zino mpapuro, mugabo bamaze kuronka aho bisumamwo, bamaze kuronka uduhera dukeyi. Tujya duhera gitubakange ndazikora aboca basosegwa, ndabona ajya siyo mahera tubifuriza. Twarababonye bamaze kuyakorako. Ajya siyo mahera tubifuriza. Nitwifuza kuzobona duhaye dukubitana makike turiko tugwana mu ngwa. Oya, bandanye mwige zi kaminuza, barondera musitanteri, barondera uwize kaminuza, barondera umuyobozi wa rayono, barondera uwize kaminuza, barondera umuyobozi wa Magara, barondera uwize kaminuza, barondera umugenduzi, barondera uwize kaminuza. Aho rero muri byo byose mvuze nta na kimwe mushobora gukora. Ige rero kaminuza. Babyeyi muje gushigikira runo rwaruka, tubasabe mwiyunge buyange. Runo rwaruka baracari bato, baracyari bato. Kera ababyeyi barabyara ba bucumi, na jewe ndi bucumi, byari bicoroshe. Aba rero nitwifuza ba bucumi, kuko ba bucumi bohava baba benshi. Ni jewe jenyene ngira nashaka ko no ba bucumi wa nyuma bashire ku ishure bige zi kaminuza. N'aba bataronse amahirwe yo gutora kino kibazo cya leta, hariho ibyizigiro byo kwiga zi kaminuza zigenga, batangira amahera. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu vya mbere gifise kaminuza z'abikorera utwabo batangisha amahera make ku isi yose. Kuko kaminuza z'abikorera utwabo yo mu Burundi hariho amashure y'abajya abana bataraja ni mu wa mbere, usanga batanga amahera kubarusha gardien, usanga batanga amahera kurusha ayabo boja kwigamwo. Niyunge buyange rero, imyaka 3 abakunda kuvuga nibo bavuga ngo gufunga ipe. Ici avec fruits na kirutimana speciose. Mumukomera amashimeshi cyane, mumukomera amashimeshi cyane. Réussi avec fruits. 12 Jérémie.
dusabe abavyeyi mwakirire ibibondo byanyu aho hepfo ya esikariye. Reka tubanze dusabe abavyeyi mwahejeje kwakira banyu musohoke. Abasigaye tubasabe ntihagire abantu baduga kuri no esikariye abo muri protokole badufasha. Oui, Nimbona Ecclesiane. Baby, don't tell me you don't know that you're beautiful. Baby, don't be like A réussi avec satisfaction. Imenimana Adeline. A réussi avec satisfaction. Nichimae Marc. A réussi avec satisfaction. Nibigira Gérard. Et à tous les candidats, on souhaite bonne chance. tuhereze ifungurwa bamusabe mwarimu wa Irayona adufashe tusabe serugo na nyina rugo n'abana banase diplome bashike hano bihereze ifungurwa abantu umuntu ntagire umuntu haguruka ntamubwiye ngo haguruke tugire ku rutonde twese turashikirizwa inge zirahari ariko ku rutonde nabwo ni bwiza kugira ngo ibintu bigende nini
waza ila ngoja nikushauri. Haina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije kujifanya umekuwa ila huduma mwanzo inakuwa ni changa sana. Maneno usemwa bila kujali moyo wako. Uwe na uwezo wa kustamili mwenzangu, una maneno kidogo yakisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Nilipokuwa mtoto nilinena sawa kama mtoto. Sasa nimekuwa no, nimeshakuwa ninajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwasi Mungu, na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida, zamani ningepotea. Ila nimejua kumbe ni au unaoteka na na kuimba na maneno yao yatakupotosha. Usimama na mimi kumbe ni au unaoteka na kuimba na maneno yao yatakupotosha. Wanadamu hawaishi kuambiana. Ukisema usali, wanadamu wakuone shauri zako. Ukisema uombe, marafiki wakusifie utafeliwe. Mengi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimbwi umeandaliwa wewe. Hivyo usikate tamaa, usilale usivunjike moyo. Maneno mengine yatasemwa mpaka utashangaa. Unaowajua ndio wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mtimilifu. Ona ujue unayemtumikia leo, ila mimi na nyumba yangu nitamwimbia Bwana. Mimi familia yangu nitamwinua Mungu. Oh, mimi na familia yangu nitamwinua Bwana. Kumbe ni maneno yao yatakupotosha. Usimama na watali hata kumbe ni atakuzoa. Maneno yao yatakupotosha. Ninakushukuru Mungu sababu ya mengi, hata uwaiku siku stahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi, hata nikiwa na sali unajua na maanisha. Sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Nisiri moyo wangu matopeni topeni, kaniketisha na wakuu juu. Umenipa heshima, ukanifuta machozi. Asante Baba, hata shukurani zangu, shukurani zangu, na shukurani zangu, shukurani zangu. Asante Baba.
umenipa amani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilituka na kwa dharau wakasema kwisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako we Baba. Hey, shukurani zangu na shukurani zangu, hey, shukurani zangu. Asante Baba, hey. Asante asante kama kusoma tulisoma wengi, umeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zinafungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Furaha wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwangu. Na shukurani yelele mama, 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 Magic mix, call it the magic. Ichifuzo cy'umutima cyari cyo kukubona rimwe mu mucyo utazima, kugira ngo ibitangaza bibe. Naciye ngukundisha uwanje mutima, ko nakuronse rero bibe nibizotume. Arashikiriza aba bantu kwiteka kuri uyu munsi hanyuma yigire, ntabwo arindira ngo twamutebeje ngo kubera umwanya wo gutanga amakado utarashika. Bamuro duha ijambo Serugo kugira ngo ashikirize ijambo agaragaza umunezero wiwe, turamuha ikaze. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Amen. Kuri uyu munsi ni umunsi w'itariki 15 ukwezi kwa12 umunsi wa gatandatu. Ni umunsi udasanzwe, umunsi w'umunezero. Niko ndavuga ijambo cy'Imana. Ubwanje ndanezerewe cyane, kandi reka nezerwe niko mu bantu bose baronse amadiplome nije nabyaya amahasi abi. Hanyuma nibuke kahise kaba bana, aba bana bakiri mu nda harabaye intambara zidasanzwe, kugeza hinda ya nyina yaje gutabuka. Arampamagara tewe karaba kuza gukora ko ndi ndagira ubwoba, turasenga Imana. Ariko je namenye ibiri mu nda, bavutse nose gutere kuvyaye babiri tuvyaye babiri. Kubw'ivyo rero baze kitaruka ntazi ko
abo bantu bavuka abo bana barakuze neza kandi bari bafashe ntibigeze bagwara ariko ikintu kimwe burya bari bakundana ni ukuvuga nyina agiye gukora cyangwa nkasigara mu rugo umwe yararyama uwundi akababona umwe yabyuka uwundi agasinzira none iyo bapfuma baryamira rimwe nkaruhuka uba rero byabaye uko barakuze neza batangurira ishuri rimwe baduga hamwe muga bageze muri 8 umwe arasiga uwundi ageze muri 9 ati ndakurindira tujana kandi subi inyuma gatoya abana bari bakundana ndi mu nzu mpamagaye nkamuha imbombo ntiyayakira yamaze ngo yatoye ngo wenda guhahira umwe none ucita guhamagara uwo uko niko byari bimeze rero hanyuma munsi y'amake ntabije amajambo numva novuga byinshi kuri umunsi turanezerewe kuri aba babukuru n'abutoyi baronse impamyabushobozi kandi n'amanota meza kandi n'ikibazo cya leta basa nuko bagitoye kuko bafite 60 kuduga mumva ni ikintu kidasanzwe ku bw'ibyo rero mwege abavukanyi mwebwe abajyango mwebwe abakozi b'Imana turabakengurukiye cyane nimba bageze muri iki gihe bagezemwo nimwe mwabikoze cyane cyane aba bavyeyi ba paseri na abakobwa ntibashobora gucaruka bababona ahantu bo bageze ahati amahinduro yize ngaha yarenze ngaha birakomeye ariko kubera baza babashyira ijisho bakaza barabahanura kandi batubashyirira kuko barumviye bajyanka by'ukuri mwese mukoraniye hano umuntu wese turanezerewe cyane turabashimiye ku byo mwakoze bidasanzwe erega umwana cy'ubumwe kandi uko umwana atsinze uwatanze ikaramu sise gusa n'abandi bose n'ababanyi baratanze ikaramu n'abatanze impano n'ibindi kubw'ivyo turagaragaza umunezero udasanzwe munsi y'amategeko dushimire n'aba bana mwabakobwe mwaraduteture mwagize neza murabona muri abana b'abapasitori kubona mugihe uno munsi jewe mbona yuko namwe tubashimiye aba hari ikintu nababwiye ni kirazira gukundana n'umuhungu utararonka diplome murabyumvise niko nababwiye na Joyce namubwiye ati Joyce uri hange kandi baranyumviye mugabo ubu rero narababwiye ko muri ko muraheza ntacyo yego muga Joyce ntaruhe aba rero narabemereye rero yego ariko rero numva bababwiye ati ni mu minute igikorwa cyane guhitamo icyo mubona mukwiye gukora ariko rero ndabashimira ubwo rero ibyo nzobona muhagaranye n'abantu mugana aho nyene hana mu nzira uwo muronse muzana mu rugo munsi y'amakere rero turabakengurukiye rero mwese dutubishe amajambo menshi reka dukengurukiye nyakubahwa uriya yavuye igitego hari n'umwigeme w'umubwiriza wa kera w'igitego nimba mubona yicaye hajya ni umubwiriza wa conference ni wari ngaha abantu barakundana rero mu ntera amaboko turakomeye turakengurukiye cyane kuza kudushyigikira muvuye hariya rujya rugendo nyine ruri hakurya ejo niho namubwiye nti rero abantu b'igitego murafise urukundo kuturusha kuko twege ntabyo twokora ivyo mu cyamake turabashimire nuko rero nimushikire iryo fanta muyinywe neza mu byuke byiza ababana n'ababye ntimwabane murabe kino gihe tugeze mu biragoye kugira ibintu nk'ibi abana ati papa n'ubwiga Imana Israeli Filimoni warabikoze na Israeli warabikoze wanka wemera urabikora aha rero byaciye kure mu ncamake bavukanyi bakoze Imana muri hano bajyanko ndabashikirije mu bindi iryo fanta muyinywe neza mu byuke byiza
nukuri muri kino gihe murabona ahantu hose imanza basigaye bakora imanza z'isoda gusa mugabo twagerageze kuraba uko twobigenza ibyo mwabonye byose mubishimu kumege ati mwapaze karaka inyama turiyeho bwarugese mugende muvuga munkengurukire munshimire mboze tugira imana byukuri mu ncamake ndashimiye imana hamwe n'aba bakobwa twebwe aba bakobwa tubabyariye muri Kongo abana batwabyariye muri Kongo b'abakobwa n'abahungu iyo generasiyo y'abatugoye abo ni bandi barigera umutwe abana bavukiye muri Kongo n'aho bafise diplome aracikira ubwo rero icyo kintu cyarambabaje ndimutabira aho twari kumwe hose waza wumva ngo ucikiye ngo n'umwana yavukiye Kongo ndahava ndabita bamayi ya Kongo ari abahungu ndabita bamayi ya Kongo abakobwa nabo ndabicara kure nditetse ndiyamazi ahava vyuka turajyambarira mugabo twasenga tuvuga tuti mana aba bana bavutse mu nda mu rugo rwa pastor utuzigamira abantu ntibatumenyeshe abantu none rero ko n'abakoze ibyo byose turanezerewe cyane kubona bashika cyo baronka diplome abatabizi hariho umwe yamaze kuronka diplome wari mu universite abe yiribaza ko mu minsi iri imbere nawe nyene tuzaturonka diplome universitaire ariko rukuri turanezerewe cyane kubona ndamahasa baciye baronkera diplome umunsi umwe murumva yuko ari ibintu biryoshye cyane kenshi murazi ko abakobwa bakunda guhura n'impanuka zitandukanye ukuri turabashimira ukuntu bihanganye ukuntu bayihanganye bakiga gushika uno munsi ukuri bateye iteka umuryango nta woreka kubishima nagomba nsabe abari hano kugira ngo bakomere amashi kuko Stefania we ndarabona ati Stefania azobitora azotora exeta muga mwebwe aranibwo ari ukora amazi kuri ntamwe mugatora exeta niyo ntuma nafashe igitoro nkashira mu modoka nkaza kubashigikira nico dukwiye kukivuga iyo ntambwe mwagize yo gutora exeta jewe vraiment navuze ati ntegerezwa kuza kubashigikira kubwo ivyo rero jewe ndatanze impapuro zose muzokoresha muri kaminuza impapuro zose muzokoresha guhera mu mwaka wa mbere guhera mu mwaka lambe y'impapuro mukene muzora mu telefone guhera mu mwaka wa mbere kurinda muheza ikigira kabiri ibitabo bya memoire muzandika mwese uriko muranyu mukene muzoza kubyandikira mu biri wanje canke nzobafasha kubyimprima je nzobaha ibitabo nagira umuntu rero kuko ndari kubaha amahera ya mahera abafasha gushiramwe amamega mu telefone abahungu ntayo ndabaha ubwo rero jewe icongora ndabaha impapuro zo kwiga ndabasaba rero bashiki bacu ntituriko turabinginga murazi ko mu muryango twihaye ihangiro yuko abuzukuru bandi mu bandi bose bo kwiga kaminuza bikaza kwanka wahejeje kaminuza nibyo ihangiro twihaye urumva rero mwe murafasha intambwe kandi iyo mwebwe muhagarika n'abari inyuma bashobora guhagarika ariko mwebwe mwitangiye imbere n'abandi bagira umwete mukuru wacu yabari byabwiye abandi ati namwe muri nyuma muraba karorero nimba yibaye ngombwa mugende kwiga kurera yono umega none abonye hava ama exit uko batubwiye diregiti natubwiye ngo umusoza rero byose niyo biromye dusaba abantu bo mujyango rero mugende kwiga kurera yono kugira ngo ayo ma exit amuyaronke muje muri kaminuza reka rero dusabe umwarimu ishengero ryabarinze yabakurikiranye umwarimu ari hano ashikiriza ijambo hari umuntu umuntu afise akaganuki Imana muri ngaha bashinga ntahe bafasoni gwaruka muri ngaha kugira Imana kuri uyu munsi uri hejuru bafise umunezero udasanzwe uvyo Imana yadukoreye twebwe twaricaye ngaho mu nzu tubona papa araje afise imipanga ibiri araduhamagara muri saro turicara afise imipanga ibiri arayiduha
turamubaza ati none papa iyi mipanga ibiri kuyiduhaye tuzoyikoresha iki kandi turi abakobwa tuzi ko imipanga ikoresha abantu b'abagabo. Hama rero ashatubwira ati aratwereka ikigazi atubwira ati murabona iki kigazi hariko ibigazi bibiri nivyo nkeneye ko muzonzanira. Tumubwira ati none papa ko twe turi abantu b'abakobwa ko tutazi kuri ibigazi tuzobigenza gute? Atubwira ati mwene mugende mugerageze mpaka muzonzanira ivyo ndabatumye. Natwe utanga tushatra ya mipanga tuchatururira umwe ashinzira yiwe uwundi ashinzira y'uwundi. Turagenda muga twasanze twahuriye mu nzira imwe tuca turaduga tumaze kuduga tugeze ku ngazi igira 12 turakoroka. Tumaze ndibaza hariho abantu baciye ibigazi barabizi ibigazi ukuntu bifise amahwa 10 harimo n'ibintu nyene bijyana. Tuca turamubwira ati papa kuva no munsi twe turahevye ati twebwe twacumiswe ni amahwa yaducumise byatureze ati rero kuva no munsi twebwe rero turahevye tori imipanga yawe turagiye. Papa avuga ati kaye subire mugerageze cyaraduhindura ati ni mugende aradukana hose twe twakomeretse atubwira ati ni mubandanye. Natwe turabandanya turaduga tubona igenze neza turongera turaduga tugeze rero ku ngazi ya 13 ho byabaye ibindi twarabizi ndugumba turi hejuru tumubwira papa tekaye papa twe tururutse biranse. Avuga ati nta kundi gerageze. Turaduga tumaze kuduga ku ngazi ya 14 ibintu turabiye kure turabona ibintu vyiza turavugana butati butereka rero twihangane tuduge. Turaduga tumaze kuduga turafata ya mipanga yacu turatangura turahimbura ukubita iranga ati tugirente tirigira kabiri nakwitirigera gatatu tubona birakunze ya bigazi turabikubita hasi. Ibyo bigazi si ibyo bindivuga si bigazi muga cyadutangaje nuko tuzi ko ikigazi gifise amashami menshi muga ico kigazi twe papa yatwereje cyari kingazi 14 ico cyadutangaje. Rero tuca turahimbura shaka kigazi ico kigazi rero twe twahimbuye sikindi papa iyo mipanga yaduhaye amakaye aduha n'amakaramu araduha n'induhuro turagenda turiga twarize kandi Imana yaradufashije. Ibyo bigazi navyo n'amadiplome kandi n'amadiplome ateye igomwe normale iragoye. Hagaze kuri stage uriyumvira ati haragaze igihe nambwira papa ati nukuri papa iyi section wampaye je nayo ushoboye twicaye turaprepara. Haragaze igihe nanye nariyumvira aravuga ati abana banje narabishe ati iki section nagiye kubabwira bagende kwiga nicari gikwiye. Eka rero batuzanire tubereke ico kigazi ngiki kigazi kandi ndakiravye ndabona ko hari ikigazi ciza kiriko amanota meza kandi akwiye. Ni giserede kuko ibiserede nivyo bivamwo amavuta menshi. Ibibuye navyo ndibaza mwese murabizi ko ibibuye vyene bizana imise yonyene nta mavuta bizana. Rero ndashimye cyane Imana yo mwijuru yadushoboje. Twaciye muri vyinshi ingwara ariko twarihanganye. Hariho abakobwa benshi twatanguranye rimwe uyu munsi batavunye. Ndashimiye cyane papa wanje rimwe bivuye ku mutima. Papa n'umupastori hariho amakostime meza hariho n'ibirato yari gushobora kwambara agiye kuvuga ubutumwa
bakavuga ati kweri pasi barambaye neza araberewe mugo ibyo birato yarabihevye ayo makoti arayaheba kugira ngo twe twige Imana ni muhezagire kuvyo yakoze azobona imbere ko ivyo yakoze atakoze ibintu bibi ariko yakoze ibintu byiza amina ndashimiye cyane umuvyeyi wanje naho atari ngaha yapfuye yadutwaye inda amezi 9 ko twara amahasa kandi twari kumurusha ariko yumvira kututa canke akavuga ati jewe yinda ndagiye kuyikora kuko aba bana sinzoshobora kubarera ariko yaravyemeye aradutwara inda amezi 9 araduhungana Tanzania araturera kaya masaha ndamushimiye ahari yumve ubushima kwanje ndashimiye cyane mama ngaha nasanze ari umumama atandukanye n'abandi bamama kuva ndagenda sinari bwabone igihe twari muri stage niwe yatuba hafi haragera igihe twibagira ko meza hari kwinja agapanga inja akadushira ku meza ati ngo murye muga twe tukibagira ko ku meza hari inja tukagenda kuryama tukibuka ko ku meza haraye hinja turi mu ma examen indwi zitatu zaninda zihera twe tudasubiye mu ndaro twe tuvyumviye twaragenda tugateka tutavyumviye naho twaragenda mu cumba tukiga akaza akaduha Magara yasize amazi ku meza akaduha tukakaraba akaduha nayo tunwa duhejeje tukisubirira kwiga nawe akagaruka gukora ya masane twarira turamushimiye n'abantu benshi n'abavyeyi benshi batobikora naho yoba yakuvyaye ivyo ntayo hari abatobikora nanyene ndamushimiye cyane nanyene azobona ko ivyo yakoreye abana bashima atari abana babakoreye ivyiza basiga aho bari bakoreye ndashimiye cyane basazanje imwe bivuye ku mutima baratubaye hafi baraduhanura murazi abana b'abakobwa dukenera vyinshi ariko baratubaye hafi bakatugurira amavuta ibyankenerwa byose bakabidura ndashimiye musazanje Nathan aho yamaze kugenda be n'umugore wiwe baratubaye hafi kaka tumaze twanditse message gusa ati dukeneye amahera yo mavuta acabwira Dema ati baramukaza bakeneye amavuta akaca turungikira amahera tukaca tugura ndamushimiye cyane ndashimiye cyane musazanje Firemo nahatari ngaha n'umugore we Firemo amaze kuja kwigisha ngaho haruguru yabwiye papa ati urabona ko abana bane bari kubariga aba babiri bari ngaha ayi je bandekere ndabigisha ati nawe fata abo bari hari hepfo ico gihe kandi yarakira umusore kandi ndibaza yari afise n'umukobwa yarakunze ayo mahera yari kurihira twebwe yari gufata akagenda kumugurira amavuta akamugurira n'utundi tuntu twari tugezwe ivyo vyose yaravyirengagije aratwigisha gushika aha tugeze nyene atugize ndamushimiye cyane nahatari hafi ndashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima ba papa baraduhanura cyane tukigiye kwiga Igitega twaragena tugasezera baraduha amahera ati toraya uzogura agasabuni muri lise toraya uzogura agakaramu ndashimiye cyane papa mukuru ngaha iyo turi ku ishuri twabuze amahera y'isukari twasha tumutelefona ati papa rega amahera yaheze papa wiwacu ntavyo yabazi tukajya tubona papa aturungikiye 10,000 aturungikiye 5,000 uri muri interne office 10,000 aba ari nk'umuriyoni ivyo vyose n'ukuri yarabidukoreye nawe Imana imuhezagire ndashimiye abo bose bagize ico bakora kugira ngo jewe uyu munsi nanje mbefise umunezero udasanzwe ndabashimiye cyane ndashimiye namwe mwese mwumvise akamo twabateye haza fata mu mugongo iyo mwanka twari gutamba twirorera ariko mwabikunze murazi ndashimiye cyane uyu mama yaradufashije cyane igihe twe dushe muri interna Igitega yaratubaye hafi abantu twamenyeye kurya imboga haragera igihe ibiharage bitunaniye tukagenda iwiwe atarega biranse ico yakora yabwira umugabo ati urira imodoka tugende akacaja muri ville akacaja kutugurira imikeke akatugurira nyamunyamatitori tukakaranga tukajya hama tugasubira muri interne nawe ndamushimiye cyane
Simfise ico noguha ariko Imana yo mu ijuru yonyene nizo kumpera. Gira Imana. Ana. Bashinga ntahe. Bafasoni. Bavyeyi. Gwaruka. Mukoraniye hano. Gira Imana. Mwafise umunezero udasanzwe. Mugabo byose yabivuze. Sinzi icyo novuga. Urumva hano birebire. Ndabashije cyane kuko yabivuze byose. Je mpagurutse nshima Imana ibyo yankoreye. Ndashima Imana kweri ko muba mwese musagaje hano hantu kubwacu. Nayibona biba ku bandi bantu. Nkavuga ati none twebwe bizotuva kujyari. None mbona ndabyisanzemo. Nubwo nshima Imana cyane. Nuko ndashima Imana. Papa baratubaye hafi. Ibyo byose yabivuze. Kandi ndashimira Imana kuko mu bantu bose bigeze baronse ama diplome canke baba baronse ama certificat. Ngira ngo twege tubaye abambe kuko turonse diplome y'amahasa. Aho nigeze ndavyumva. Mugabo twebwe aha kwa pastori birabaye. Mbona bishima cyane. Nukuri ndashimye gose ko jengeze mu mwaka wa 13 naragwaye abantu benshi murabizi. Naragwaye ariko aho hose Imana yagiye imfasha. Naragiye ku ishure nari ndemerewe cyane. Kandi icyo nshima Imana nuko ibibazo nabikoze atana interrogation nimwe nigeze ndata kandi uko nari ngwaye kose natonda ku ishure. Nyoshimira Imana mufashe dukomera Imana mashi. Ndashimiye papa yatubyaye yabivuze wena wacu. Hama ndashimiye nuriya na papa mukuru ibyo byose yabivuze. Cyane ndashimiye papa ajya umungomera benshi cyane. Ndamushimiye cyane igihe nari ngo yarambaye hafi. Aho ibihe naciyemwo ni ibintu bitangaje cyane. Baravuze byinshi kuba nashimye cyane kuba papa yaba ari umuntu nyene yarakijijwe kuko bavuga iyo ataba ari umuntu yarakijijwe papa yari kunyirukana hano. Ariko nashima papa ivyo ntavyakurikiranye mbaye hafi. Nishimiye kandi ndashimiye n'abandi bose bagiye numva novuga menshi cyane ariko nashima Imana ku byankoreye byose. Ndashimiye nabo barutereye bakaduha impapuro. Ndabashimiye cyane nako turifuza cyane ko tuzobandanya. Amen. Ndashimiye n'abantu baje kubishigikira Imana ibahezagire. Amen. Nta byinshi novuga Imana ibahezagire. Neza cyane. Imana igira neza. Urabye ingene yaragwaye bacuraba ivyigwa yarafise akora muri normale. Ubona umunsi ari diplome ngaha. Naje naho ndo umugabo ntagira mose zinahafite. Ukuri nibyo munezero. Nkuko directeur wanyu yavuze izi diplome zikomeye. Musanzwe wize normale nta gisata na kimwe muri kaminuza udashobora kuyiga.
twebwe twiga bya juridike tugeze muri kaminuza bagatangura kubagapaga tukabura ibyo twiga ariko mwebwe ngaho normal urashobora kwiga medicine urashobora kwiga economy urashobora kuja mu byo kwigisha urashobora kwiga les sciences sociales nta kintu na kimwe udashobora kwiga ufise diplome rero mufise opportunité ikomeye cyane nimuze muyirate ngo mugiye kubagabo nibyo tuzobaherekeza kandi tuzoshimira Imana ko mugiye kubagabo ariko umuryango twakwivuza yuko mubandanye amazi yazindutse ageze kure sinzi ko reka duhe ijambo Serugo avuga akajambo ka nyuma hanyuma asenge hanyuma bifuza gutuma ngano kurira hari biruzuye abandanya duterama umwana bahezagira tugira Imana kandi mucyamake twamaze kubakengurukira tugitangura turanezezwa n'amajambo ashikirijwe kuri aba bana avuye kuri aba babyeyi bacu yadufashije yatumye abana bagira aho bageze twabivuze kandi namwega aba banyu mwaradufashije cyane kubw'ibyo mu ijambo rimwe mwese turabakengurukiye turabashimiye cyane kuko igoro mwagize mugahera iyindi mirimo mugahera izindi nshuti mukaza kwifatanya natwe kuno munsi ni ukuri mu ntiza amaboko yanyu tubashimiye hanyuma rero muri uko kurangiza turazi ko bamwe muja kure reka turangize tuvuga tuti n'ubundi amasengesho aracakenewe naho navuze kurya navuze kugira nabayeho nk'umuntu ababoshye kandi n'abantu bakuze bahitamo icyo babona ariko bakavuga ati bakaza ati jewe papa tugomba kwiga n'iyi koti ifise nzoyigurisha kugira ngo babandanye kwiga hama rero mu kurangiza ndasaba icegera cyo mubwiriza nawe abandanye kubasabira asabire no rugo asabire urugendo tugira tugomba tugire umwami Yesu abahezegere cyane kandi nakagera rugira wewe nangoniero wemuwawa tuzigame Yesu turagushimiye ibyabaye byose wizigiye dusenga Imana yacu uri mu ijuru Mana segaba w'amahanga yose tumaze umwanya hano mu rugo rw'umukozi wawe aho twariko turavuga amajambo y'amashimwe tugushimira ku bikorwa n'ibitangaza wakoze muri uyu muryango turagushimiye kuko uri Imana nziza Imana uzibikwiye n'ibibereye ni wewe wafashije aba bana uko ari babiri uyu munsi baramutse baronka impapuro z'umutsindo warabafashije nk'uko bamaze kubyivugira baciye muri byinshi warabarinze ingwara urabarinda ibitari bike urabafasha urabaha ubumenyi Mana mu ntara zitandukanye bagiye bigamwo ubana nabo urabagirira neza baragushimiye Mana bagukengurukira kuri Imana babafashije wabateye iteka uyu munsi data bakabona ibi byiza byo kuronka izi mpapuro z'umutsindo turagushimiye ko wafashije abavyeyi mu bikorwa byose bakoze kugira ngo bikunde bigishe aba bana turagushimiye kuri umwe wese ku gikorwa yakoze nk'uko bamaze kubishima data natwe turagushimiye ko babashishije none rero Mana uri mu ijuru reka dushishikare kubakwereka gushishikare kubagirira neza kuri iyi ntambwe ya mbere ubashikanye ko uzubatere n'iyindi ntambwe data iri imbere bamaze kuvuga ko bifuza kubandanya kaminuza uzubibashoboze Mana kugira ngo data baze babishikeko kandi ibyo turabivyizeye ko ari wewe kubikora ko bibakorera kuko ni wowe bibakoreye mu kugira ngo ubahe bagira amanota meza yo gushobora kwiga kaminuza uzubafashe rero uzubazigame ubarinde uzobukoze turasengera abavyeyi
n'abanyine uzoha uburyo bwiza mana uri mwijuru bwo kubikora uzobukoze ikindi gihe tuzotora muri runo rugo data cyangwa ntidugushimira ku byiza byinshi uzogenda utera aba bana uzobukoze ibisigaye rero turasengeye umwe wese yagize icyakora muri uru rubanza kugira ngo umuhezagire hariyo abafashe ingendo nini bava hari igitega ubashikana hano uwo ari we wese mu byo yakoze byose mu rugendo yagize turatuye umugisha ngo umuhezagire umugisha wawe ube kuri umwe wese ibisigaye rero tugiye kuva hano jana natwe tugire neza usigaye n'abasigaye hano umugisha wawe ushishikare kwa mu rugo umukozi wawe umugisha wawe ushishikare kwa muri twege twese ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen.